Numwijima wana ndagufasha Bandiko ndavugishwa atari je blackout I've been over your side gusa bikanga blackout ndagerageza bikanga blackout mbangerageza kugwana ngwanira uwawe mutima hama nizere ko ibintu byose bitunganye. bimeze neza nta kibazo na kimwe cyane. Okay. Ariko shani hari ikintu ngira ndagusaba n'igihe watashurushe cyane birambabaza ndakwinginze uyu munsi niza kuba ku kazi uze kwitaho nurita ku magara yawe umenye ko atawundi umuntu azokwitaho ndakwinginze ntuze gutaha warushe cyane kandi byo kumenya ukuntu ukora akazi kawe. Izo nshingano z'umugabo ndabyumva ko ari inshingano zawe ariko wama wibuka ko uyu muryango ubu ukeneye uri muzima gusumba uri mu bibazo hama uze kugira akazi keza nanjye nza kuba ndi hano ndakurindiriye gusa naza gutekera cya gitoki. sawa urakoze hama nawe ugira umunsi mwiza. Reka ngende nkuko bivuze ndaza kuyitaho sinza kuruha cyane. Sio byiza. Singira umutima w'agakoko no bipfa gushika nkiyibagirwa umunduru wanje koko rimwe ndibaza ibinshikira. Mwaramutse Marezo. Ko mwari mugiye musize ingendeshwa bigenze gute? Marezo ingendeshwa nta gitoro kirimo. Nta gitoro kirimo ariko mfise idea boss. Je nuje kukikuronderera gusa kubera nshaka kwiga umuduga uca mpagenzo nguruke rimwe gusa. Marezo rekana nivyo reka nihute. Boss nawe. Bikanyobera blackout nkabyukana neza amahembe naziyavuye blackout blackout Boss hari cyo mwamwibagiye? Blackout blackout Ese mada ijoro ryawe ryagenze gute? Ndondeye isentire inzu yose ndayibutse woyindangira. Okay, ndabona ko atagahunda yo kumvugisha ofisi ariko nanone ku mahirwe make canke menshi hari ahantu hondagira impeta ya mariage. Eko impeta ndaza hiri nako ndaza aho ziri yabagwawe yabagwanje narazigurishije ko nari nkeneye amahera yo gusohoka. Ndakubaza ivyo numvise n'ivyo uvuze canke ndiko ndarota? Mazi yo yarenze inkombe, nukuri yarenze inkombe. Hageze aho ushobora gufata impeta iri mu nzu ukayigurisha. Iri gukusa gukunda amahera. Je nibaza ko nakaroge karimo. Umviriza ndakubwire. Jewe nta gahunda mfise yo kongera kugura izindi impeta. Nimba wifuza ko tuza turatembera nk'impene ngaho hanze, reka tutembere nk'abaseribateri, sivyo? Sivyo ushaka, ariko witegure umunsi umwe kwirengera ingaruka y'iki kintu uri kurashaka gukora. Umviriza, nta mwanya mfise wo guharira nawe. Swati urazizana canke uzomenya uko uzobigenza. Reka nironderere isentire. Numwijima wanashe blackout
mba ndiko ndavugishwa atari je blackout I've been go by your side gusa bikanga blackout ndagerageza bikanga blackout mba ngerageza kugwana ngwanira uwawe mutima ntutanyumvirize urabizi ko ejo twari kumwe jewe na wewe ndashaka rero kumenya amahera nari mfise ejo yari none hariya mpenda kubikire jewe yako ejo twari kumwe jewe na wewe hari n'ikibada wigeze umpa agenda kubikira nta n'ikibada wigeze umpa ndakubikire none ariko wibuke twari kumwe none kuba twari kumwe mbwa nta kintu na kimwe wigeze umpa agenda kubikire umufuko wawe usije nari ndawufise kutambukije basi ugenda kubwira ikintu kimwe ivyo uduranwa nk'imbobo wibagira yuko uba ufise nk'ikintu cyangwa umuntu akubwiye aguhanuye ukanga ko umuntu agera kubikira ikintu utazuraza kubintako twumvikanye ariko sije mba ndagufitiye umufuko kandi ndakubwiye umpa ikintu ndakikubikiye uretse ko ushwana kubi ubahane sawa ndagiye ariko umenya ivyo wakoze nakoze iki urasorora buri muntu wese baguhe babateko ukibagira yuko ejo ari umunsi baba yashaka sawa nsawiye ariko ivyo wakoze gendiyo uzovyishurira singira umutima w'agakoko nono bipfa gushika nkiyibagirwa umunduru wanje koko rimwe ndibaza ibinshikira be kumera ugiye ku kazi ubona aho uri ngaho bigenze gute none bambwiye ngo no munsi twirigwa no munsi niriko ngaho sinakubwiye twirigwa nakubwiye uze kwitanga shizi ariko urambeshe sinakubwiye ngo usibe ku kazi nakubwiye uje ku kazi ariko wiyiteho kuri ivyo rero no munsi nijewe nawe umunsi wose nahunja ahubwo cubwira umukozi ategura ibyo dufungura turirigwana sheni ubiyumviriye neza kubera ko umwanya wo kubaka urugo turawukeneye ariko ntitwibagire ko n'umwanya w'akazi nawe ukenewe ahubwo icyo dukeneye cyane ni gukontorora ibihe kugira ngo tumenye icyo dukoze ko dukoze mu mwanya wacu sheri kuba nakubwiye ngo ujye ku kazi wiyiteho sinakubwiye ngo usibe ku kazi uyu mwanya yari umwanya w'akazi ntuzi ngo kazi ngo baza kukwiyumvira gute bebe ntugire ikibazo kuri ibyo umunsi umwe ntabwo wokwica akazi ikindi nacyo nabyiyumviriye ko uno mwanzuro nafashe nabanje kuwukorera ibiharuro ndibaza nta kibazo gishobora guhaba patron kujyana guhamagaye ngira ndaguhe raporo ngerageje kuraba raporo y'umwimbu twaronse muri kuno kwezi twashitse ku ntambwe ikomeye kuko uravye turafise inyungu ishika ku miliyoni 170 gusa ico mbona hari vyinshi cyane twohindura muri kuno kwezi. Ikibazo cyabaye bibaza cyabaye
ukuntu abakozi biyunguruza. Nk'ubu turinze tugura nka Coaster ikazirunguruza abakozi ibashikana ku matere, ndizere yuko twokungurwa gusumba. Alex, icyambere nganda gushimire kuko nizere ko ibi byose biri biragenda neza ku bwawe. Gahungu akasaha 10 aya masaha wamaze kuboregwa iki gicugu. Reka ndakubwira nimba kunywa inzoga ari icyaha icyo cyaha ndacyemeye. Mama nta gitangaje kirimwo muhungu, nta gitangaje kirimwo sijyambe yo. We ndabona uri muri babandi ijuru ryamaze kwandikira yuko ijuru batazona ribona. We muri bya bihumbi 4 Yesu avuga we nturimwo. Reka ndakubwire rero abapastori n'abashehe barapfa kandi batanywa inzoga. None jewe rero sindi umushehe sindi umupastori. Hana yisi nejuru. Kwanza reka ndakubaza hari ikintu kimwe numviye nabonye jo ngomba kumenya neza na neza. Kweje wari wahatwize uja wiremetse abakobwa babiri wari bakuye. Wewe biraboneka ko utanguye gusara. Jewe nizo baby genda zikure givyo navyonze. Mu cyamake wewe ni wewe mutwe wa company yose. Hanyuma ndagusabe ico cyumviro utanze uzogishire muri raporo kumva zuko mu mpera z'ukwezi dukoze inama uzocogishikiriza hama natwe tuzoca tugishira mu ngiro. Hanyuma ushobora kunyemerera tukava mu by'akazi gatoyi tukaja mu buzima busanzwe. Nta kibazo. None burya wewe na madame wawe unye bigeze? Je n'umugore wanje nta bishaje, gusa umubano wacu umeze neza, naho tutararonka amahirwe yo kuronka ikibondo, gusa tubanye neza. Mfise umugore nkunda, ndamukunda. Yego. Igikuru no kumukundana ibisigaye bizokwizana kuko twakuze twumva bavuga ko havyara Imana. Umva Imana itavyizemwo kuboko nta kizoshoboka. Burya rero kwisi buri muntu wese yikoreye imitwaro yiwe. Umwe wese afise ingorane ziwe. Hari aho ushobora kuba wicaye ahantu uriko wiyumvira ku ngorane ufise ukumva umengo wewe ni wewe ufise ibibazo byinshi birenze, ariko wicaye hasi ukayaga n'undi muntu ukumva ingorane afise nawe ushobora kuvuga ati sha hopfu macewe. Kera tutararonka amafaranga namye nipfuza ko twuyabona. Nakakobwa rero kari kabazanye zionye no rwabaza. Ndibaza wewe niwe wanyoye inzoga je nanzoga nanyoye kuko je ivyo navyonze. Nabyozi. None ko niyo muborewe ubwenge muca mubushira mu igapo. Gahungu weje wari ufise abakobwa babiri, umwe w'ingidi undi wakantu gatoya. None wewe ntabo wibuka? Bizi nanga kuvyibuka. Ego kuko namahera nari mfise yose Nyumva. Ntubona nta handi yoba yaragiye. Gahungu umvirize ndaguhanura ikintu kimwe Gahungu.
burya inzoga urazinwa zikaguhindura nk'igikoropesho ariko ukibagira ko ejo bukeye hazoba ari ubundi buzima. Reka ndakubwiye rero na jewe inzoga sinzoziheba kuko no mwijuru nzozisanga kandi urakoze kwibaraguza. Umva wasizeho depo. Ewe mana yisi ndabe yo mana urarinda uzigamo bayo kwe akadapfiriye ku munzira. Numva ari impamvu ndakubwiye ivyo nuko nanje mu rugo wanje bitameze neza. Mu myaka iheze tukicirondera twamye twifuza ko twaba dufise amafaranga kandi ico gihe ibintu byose byari bimeze neza uretse gusa ko twari tubuze amafaranga mu kumunezero wari uhari twari tubanye neza umugabo yaranezerewe nanje narinezerewe ariko tumaze kuronka amahera ibintu byose byarahindutse kumva zuko umugabo aguma ari bize n'ivy'akazi kiwe nanje nkaba ndi mu kazi kanje mu ncamake umugabo nje nakindonkera umwanya nk'uwo yahora ndonkera tutaratunga ngo turonka amahera. Ivyo rero biri mu bituma mbura amahoro nkumva neza ko umengo simeze nk'abandi. Je n'umugabo wanje nitukicara hasi ngo tuvugane ntitukironka umwanya wo kuvuga ngo turasohotse. Sinzi impamvu numva bimbugije amahoro cyane ariko nizere ko nawe uri umuntu uri kuravyumva uri kurantahura iyo ndi kudagana. Alex burya hageze igihe numva ko norondera umuntu ngirana nawe ibihe byiza umunezero ntariko ndaronka mu rugo iwanje nkawuronka bice kuri uwo muntu nzo ndi kumwe nawe. Sindiko ndiyumvira ukuntu havu nahura ariko ndavyifuza uko kandi uwo muntu nifuza ko twogiranira nawe ibihe byiza tugasangira tugasohoka tugatembera umwanya munini nkawumarana nawe ni wewe. Patron, icambere na mbere reka ndakubwire Paul wihangane kuko ndumva uri mu bihe bigoye. Shunda ufite inkuru ushaje. Ego. Bari. Hai kandi siyo guftina. Ewe. Hari diaspora bajina. Hewe ngiyo mama. Nukuri sinoti. Ahubwo wewe nashatse gucana. Ego mashiriri ngira nitegure tugende ko nundi aza kutahabwije afite mu programme na Alex y'ivyakazi. Ahubwo sho biriza wenda kureka usigaye bagenda bitegura amayanda agiye kwitegura ibitenge ubundi umbiriza ndaje gutora bisakohejeje turose n'umugore me musiguri yashane watagiye muga unyaruki ndanyaruka amasha kwitegura je n'umunsi kandi uri mu bihe bisaba ko ufata umwanzuro kubereye ariko icyo umenya ni ikintu kimwe uburyo umunezero aba ari amahitamo y'umuntu kuko nk'uko wabivuze ati amafaranga ugifise mwari mubayeho neza yari amahitamo yanyu n'ubu mufise amafaranga urashobora guhitamo neza kuko ivyo
ivyiyumviro wiyumvira nivyo biseruka. Madame, ndagusaba untungu mburane, umbabarire rwose. Bino ndakubwiye ntaco bifana n'agasuzuguro canke kudatahura uburemerezi bw'igisabo cyawe. Ico bagenda kwibutsa sikindi ni uko ikosa udakosozwa irindi. Ikindi naco, urugo ni ikintu gikomeye cyane ku buryo urinze ufata ingingo ushavuye cyangwa uhubutse ushobora gusanga wishe na vya bindi wari gukiza. Kuri ivyo n'umwanya mwiza wo kwicarana n'umugabo wawe mukaraba ahantu bitagenda neza ukabikosora, kuko ndabona ntiyararengeranye, ariko nanone amazi ntararenga inkombe. Icyo nakumenyesha ni kimwe, je ndamukunda umugore wanjye. Muri bino bihe tutararonka umwana nariyakiriye, kubera nzi yuko naho nogira uku nkaja hariya nkagirane Imana itarabikunda ko bibaho, naco noshikako. Kuri ivyo waronsavye biragoye kwemera, ariko ndakubaha. Ntuhave uca wicira urubanza, oya, gusa nzokuba hafi. Akazi keza. Pe, we ni biki? Be habaye iki? Oh my God. Habaye iki? Urasohotse ubu nyene, mu minota mike urinjiye. Urasohotse urinjiye, uri kunkorera ibiki wewe? Wari ingaruka ku buryo kumusohoka, winjira, ugenda ugaruka. Jewe be wabaye iki? Wafashwe n'iki? Ko niko ndagutahura. Ino munsi niriwe ku kazi, meme na telefone yawe sinigeze ndayibona. Ndashitse uranse kundamutsa, hamubwiye ngo ndiko ndasohoka ninjira, nasohoka ninjira. Kuva mu gitondo turasubira kubona. Ushaka kuvuga ko nakuzi? Umva ndakubwira, ino munsi nihuse gutaha kugira tuganira, ariko ntiwari ukwiye kunyakira uku. Ntiwari ukwiye kunyakira uku. Uri kunyiriza ibona uyu munsi? Mu gatondo wagiye umbwira ko ugiye ku kazi, ubwo nyine buragarutse gushaka twirigwana. Mu mwanya naho uragiye kandi umbwiye ngo ugiye kuzana ibintu, ndakubwira uhindura impuzu uranavyanga. Rwagerageje kunyarwa kugira ngo ugaruke ngaha, ubu nyine nta n'iminota itatu iheze uragarutse. N'ivyo wari ugiye kuzana nta n'ivyo nazanye. Sheri, iterambere ry'uwo muryango wacu ubona riri, ntiwibaze ko ndiko ndakurengera. Ndagukunda kandi ndakubaha, ariko washize ngaho nk'umufasha wawe ngo ndakubera ijisho, ndakubonera vya bindi udashobora kubona. Sheri, ibintu ukoze n'umunsi ariko nanje ubwenge sindiko ndabitahura. Be, ushobora kuba ufise ikibazo. Nimba udafise ikibazo nawe, ni hahandi abarundi bavuga ati uwashatse kukurya ntabura ubwagukoza. Anyway, turekane n'ivyo.
mpamagarira amarezo hari icyo nshaka kumutuma hama nawe umuriro niwaja hasi turaza kubiganira ndabona atameze neza